bwarateye umukono ku masezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka ka zina muntu. Mu bijanye n'agateka ka zina muntu rero haba hariho uburenganzira mu bijanye n'ubuzima bwiwe mugabo no mu bijanye no mu vyo atunze. Nico gituma nk'ingingo ya 36 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi isigura neza yuko ata muntu ashobora kunyagwa utwiwe, aha baranavuga mbere itongo, aho basigura yuko kugira ngo umuntu anyagwe itongo ryiwe canke aryakwe bisaba ko hari urubanza rwaburanywe mu masentare rukaba ntabanduka. Muri ico gihe leta mu gushira mu ngiro urwo rubanza rutakigira iyungururizo uwo muntu arakwa iryo tongo, canke naho leta ikaba yari ifise umugambi w'inyungu rusange ikeneye gukorera muri iryo tongo. Muri ico gihe naho bisaba yuko kugira ngo leta ishobore gushikira iryo tongo ibanza kumuha umuzibukiro, ibanza gusigura ubwa mbere ingene ari inyungu rusange zigire zikorerwa aho hantu, hanyuma ikamuha umuzibukiro. Mu gihe uwo muzibukiro uwo muntu atawemeye, kuko leta ntishobora gushikira iryo tongo uwo muzibukiro batawumvikanyeko, mu gihe atanawemeye arashobora no kwitura sentare akaba ari izoheza igashikiriza ingingo ibereye kugira ngo uwo muntu akingirwe. Aha rero umuntu yonamenyesha ko bene izi ngingo ari ingingo zihambaye, n'abaza gushira imitahe mu gihugu baraba kugira bazaneho umutahe. Nta mutegetsi rashobora kuvyuka uno munsi ngo avuge ngo ejo ngo ahantu nzobona ngo hadakoreye ngo nzoheza ndahanyage. Mbega ko nko mu bijanye n'ubuhinga bw'indimo bavuga ko uno munsi warimye igice ari vyiza ko ikindi ukireka ukazokirima mu mwaka wundi kugira ngo haboneke umwimbu. Uwo mutware azoheza wenyene n'amaso yiwe avuga ngo iri tongo nsanze umwaka ritarimwe ndarifasha. Urumva ni vya bintu vy'agahotoro bishobora kuzana karambaraye mu gihe abategetsi boja barota ibintu bakazinduka babishira ku mpapuro.